Muri bande kwanza? Je nitwa Nishimwe nkorera STV. Nishimwe? Nishimwe wahe? Yo ufise abasheri batatu wewe? Gira ukuntu yo turabe gatoya none. Oya. Ngitse ku basi sinza kubishiramo ufise abasheri banga. Umwe. Gira ukuntu ndabakwereka bo mbonye ubu nyene mu munota umwe mbonye. Vugisha ukuri. Ndabavuga ice ndabavuga n'amazina. Oya none reka ndaberekana. No. Yo abasheri batatu bari hejuru. Uko wajyanye naho mba ndimwo nariga ntabwo mba ndi gusa nyene tunimba nambaye nyene izindi zo muzi. Amamijya ndirimbo Katerina kandi urabona ko yego twe turyamye me gusa ajya hari indi muzi hari ndani ziba zirimo. STV, every story matters. Yes, bonjour, bon après-midi, bonsoir STV fans, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Genda meze neza kwindi ncuro ni wa mwana wanyu wa musore wanyu abasha kuzana byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo turyoherwe dutwenge twige twongere dufashanye niyo ntumbero y'umusore wanyu nkuko mubizi ni Andy the MC murindi shusho kumbure rishasha mutamumerenyereyeko ndabasaba rero kugumana natwe kugira ngo mutangure ikiganiro cyacu fresh mwongere mumenye byinshi jewe iconje nje kuvumbura n'umukobwa amaze iminsi abica bigacika mu video menshi agiye atandukanye uwo mukobwa amaze kuboneka mu video menshi guys ndabagiye menshi ni menshi harimo zaba Big Fizzo hariho indirimbo zaba DJ Pro indirimbo zaba yo no gufata no ku yo iyo yose niwe yari umuqueen video rero maze kumusaba ikiganiro kenshi akambwira ati ngo nje mbaza ibintu byinshi ngo nakeneye ibintu byinshi ndavuga ati uko biri kose nzomukorerako canca ku bantu kwa kundi twama tubikora kwa kundi nyene na bya bindi nyene na ya strategy yacu nyene ya code yo gukonzora cyangwa se ndamuvumbure kandi hamwe yombona ata maske urumva nyene ntiyo komera ko dukora sigure ko ndaza no kumubesha wondiwe hama dukora ikiganiro ndazi ko biza kugenda bien ndabasaba rero kugumana natwe kugira ngo mumenye byinshi kuri we mumenye byinshi mu kazi kiwe mbega aragakunda mbega yabigiyemo gute byagenze gute mbega commentaire aronka kubara abana bariya ibyo bamuvuga ko abyakira gute fise n'urusaku rundi rwinshi bivuga yuko uca mubimenya rero icyo ndabasaba rero mwe ntimusarishe nimwe mwenyene muzi ko ari Andy the MC Mr Solution Mr Emotion muri kumwe kugira ngo ibintu bigende fresh welcome ikiganiro cyiza cyane yes rero nkuko mubibona aho twahashitse nguriya mwamaze kumubona rero aha mwe mukaba code murayizi mwe nimwe munzi n'ijwi ndaza kurihindura bibaye ngombwa ariko bigende fresh. Yes, gute boss. Ni sawa? Neza. Kebuke. Twashaka kubavugisha gato. Muri bande kwanza? Je nitwa Nishimwe nkorera STV. Nishimwe? Nishimwe wahe? Mu Burundi. Mu Burundi. Sawa. Meze neza ariko. Ya ni bon. Uraberewe. Merci. Umugenzi wawe mwitabo taravuga cyangwa nikiragi. Mubaze. Sawa boss. Sawa. Meze neza. Urafise umusheri? Iyo ni viprive yiwanje. Ushobora kunkundaho? Ufise uwundi? Iyo tulove. Yo ufise abasheri batatu wewe? Gira ukuntu yo turabe gatoya none. Oya. Ngitse ku basi sinza kubishiramo ufise abasheri banga. Umwe. Gira ukuntu ndabakwereka bo mbonye ubu nyene mu munota umwe mbonye. Vugisha ukuri. Ndabavuga ice ndabavuga n'amazina. Oya none reka ndaberekana. No. Yo abasheri batatu bari hejuru. Ukunyene uku pum umwe ngo jote mundi I love mama we. Niko abakobwa mukunda kuvanga. No, umwe. Ufise umwe. Ni bon ari kumeze neza. Je nitwa Nishimwe ni ryambere mbonye. Basi nanakubonye wambaye mask. Ariko izina waryumvise. Yego. Ntacu tuzoguma duhura kunyene yambariye aka mask ariko izina waryumvise. Yego. Ufise akazina gatese ariko. Wow. Uyu mukobwa niwe tuje kuvugana nawe. Sazi uyu mukobwa dufise urusaku guyo gwinshi. Ariko muri make mperehega mukobwa. Ushaka. Ora wiyumva gute nk'ubu umuntu agusabye ikiganiro ukamubwira ko atamwanya ufise? Nimva gute? Nona kinsavye atamwanya afise wumva mba ndiyumva ameze neza. Ariko no munsi nk'akanya wari ugafise wari ugusaba ari kumwemerera? Ngani tuba twavuganye ko tuzakomeje ikiganiro. Usanga naho wambwiye ko atamwanya ufise nkaca nkora. Ntakuzi.
mbe wamenye gute ko ndi ngaha? Bon oya narindi ngaha nyene nanje ndakubona camuga ati biraryoshe kuvugana n'umukobwa mwiza. Urumva rero wowe aho uri hose ugumugendana n'ivyuma ku buryo bushaka kuvumbura abantu? Bon je ndazi nawe aho uri hose ugenda utesa kuko ubonyere buguhamagara muri video nturinda kwambara ugenda moya kwa mo. Ega muri video sawa ntacu tuvyihoze. Yitwa nde amazina yose nayo busani? Amazina yose nifise gusa nitwa Benitha Cloe. Yitwa Benitha numwigeme mwiza umukobwa muto bakunze kwita abafaransa kazi. Cameraman muoneshe mtoto mzuri amazing. Urumva Kiswahili? Nachonzi. Icongereza? Ndacumva bukebuke. I love thing man bisigura iki mu Kirundi? Waranyigishije. Ega je wumva gikegekira wumva icyahe ure kuri cyahe? Umva naomba digicuzi gusa insiguro yacu. Rega ndaje no kubaza ikintu toshaka kunsigurira. Birashoboka kaje nitinyire ntaco sivyo? Aka kastile bakita gute? Yeah, istile. Noita kombinezo. Kombinezo. Badida kombinezo. Urazi ico bisigura mu Kirundi kombinezo? Nyenye ndakizi ndakizi gisigura neza kugira batahuri iyo style uko yitwa rero. Dufashe sheri kombinezo. Naco kombinezo dufati. Abantu bakina umupira bo baca bavyumva kombinezo cyo vyumva nyene. Ni bintu nyene. Abantu bakina umupira. Nana barakina umupira. Narawukinyekera ariko oya ntituri ku mupira ntaco. Kombinezo mu Kirundi tubivuge gute? Oh no, uzoshaka isiguro yavyo inbox cyangwa muri commentaire tuzomwishura. Ariko iconzi bisigura kantu kombinezo. Ni Zumva bazi. Birakombina nyene abantu ko kombina abahungu nk'abatatu kabapupiranye. Ivyo navyo nje kwishirira. Ariko tumvise insiguro neza tukaraba n'ingene gacafye. Gacafye gute? Iyo bakubwiye kuri mwiza birakuryohera? Naka kuryohera umuntu akubwiye kuri mwiza. Birabanze gushaka kubwira kuri mubi. Oya ntahora bimbwira. Ngira nyene hariho babibona mugabo bakareka kubimbwiye ko nawe nimba uri musi no kubwira ngo uri mubi. Fuma ndavyigumizamo nkatuma ndabibwira abandi bana turya muntu ni mubi. Ya. Badufasha agatebe gato se. Kubera oya nabonye ufise n'abasheri benshi shaka ko bazongera. Urakoze sha. Amabasheri bawe bose baramutse. Nkuko rero mubibona turi kumwe n'icyuki umwana mwiza nishimwe ahuye n'umukobwa mwiza cyane amazing. Rero ubwiza bw'umukobwa aba ngo na mashugwe yisi nivyo niko yabivuga. We ni kubibona njya kenshi iyo namahera ngahura mu fuko kumva neza kutosohoka hanze gusohoka nyine bisanze usohoke ugaje ntafise hamwe kuja kuryoherwa amahera nge nogenda ntafise basi kwa nyine nta nzoga bivaye n'utuntu nwa nyine urisi kutanwa inzoga ya nzoga ntacyo code twumve gabasha ndi jenyene cyandi kumwe n'abandi jewe vraiment ngi je mfise amaya sinsohoka nubwo n'abandi jenyene nubwo n'abandi kumwe n'abandi sinshobora gusohoka fise nkari musi ya 50,000 sinogenda abandi bana nigari watanguye kuba mu video vixen hari muri 2021 nyene gusoma sinibuka ukwezi kwe mwaka umwe nturarengiye wo butarakwira umaze kuja mu video arenga 40 pardon ama video arenga 20 ya 20 ntarakwira urisi kuzono bandi muri zo video zose umaze kujamo video nyinshi uburi sex ukuntu cyane ahandi hamwe hari gihe uba wibereye no muri muntu ze indani yonyene muntu ze yimuki ya muzu ngufi indani oya hari rabona nyinshi urakunze dufate nk'ijya ndirimbo ya DJ Pro ari kumwe na Elise Boy yitwa Katerina muri Katerina iyo ubonetse muri game juri ku gitanda kugira ubona ko muba nyene muba muri ko muractinga nk'abantu bakundanye sivyo kujya kuntu muba muri nye nk'abantu bakundanye uriyumvira ko bishika nk'umuhungu bikanka umubiri kwa urazi ko umuntu akomeye kame mbitegereza ntibirashikira sinzi nk'abagiye tuba turi kumwe ntibirashikira kuko hajyanye naho mba ndimwo nariga ntabwo mba ndi gusa nyene tunimba nambaye nyene izindi zo muzi amamijya ndirimbo Katerina kandi urabona ko yego twe turyamye me gusa hari indi muzi hari ndani ziba zirimo hama na esume hejuru re na esume iri kurumva ntaco ba plus dosa twactinga hari abandi bantu pembeni bariko baraturaba niyo mpamvu rero ivyo ntushaka kuziyumvira
none umuhungu bishitse uriyumvira ko bishobora gushika nawe bikanka eske byanse mugihe mwaba muri babiri urumva ko vyokoro oya sinobikora kubera iki sinobikora irigawe hajya gusa nyene tuba tugiye muri video gusa urumva nta bindi bintu bitwa tugiyemo rero hajyanye nabimbwiye ntivyo kandi ntabarabimbwira nabarabikubwira ugaca twenga ntuenze ko ibyo bintu mbajije nyene commentaire ku muntu cyane mu Burundi commentaire ku bakobwa ba video vixen ugasanga aho tuba dusanzwe tuba mu quartier amajambo agatangura ujya mukobwa babita amazina menshi agiye atandukanye wewe bijya bikubwira iki ni giki bihindura muri wewe gusa nyene ubwa mbere nyine nk'ibijamo byarambabaza narumva babivuga abantu bakanca intege bakavuga amazina menshi nyine atandukanye bijyo kwita umuntu bivuye na bijya bintu ngira mugaje nta gaciro nabiha kubera ko nabona umenga kandi bategereza ko naje narabijana narabona abandi babirimwo bakabavuga bameze uku kuno gusa nyine abantu razi barakunda kujija umuntu kandi umuntu kakwiyumvira nushaka kumuhindura ngo akwiyumvira uko ushaka oya uramureka ahubwo akakwiyumvira ko ivyo nyene yishakiye mugabo mu kibano nyene abantu barambona ibiki bakavuga urya ni naka ari mwibi urya numwagira ibi nibi muga ntaco bimbwiye n'ukuri ko naramaze kuyakira ko naho ntokora bijya nkagumuko ntabigira bijya ntaja mu bintu ze mu video uvuga n'ibindi ubikora nk'akazi mbe ubikora ubikunda ubikora nk'ibintu wumva ko umengo byo kugora guheba numva je ndabikunda kandi ndabikora nk'akazi kuko tuvaho nabitanguriye sinovuga ngo narabigemo ngo ku buryo no kwicuza yego biratuma nyene utakaza bagenzi bamwe bamadashobora kwizera ibiki ibintu nk'ivyo kwa mugabo hamwe hamurunguka nandi bagenzi bashasha tivo mugabo ndabikunda jewe kubiyabana ko zinzi biravana n'ikintu kandi kugira ibi kintu haba ari impamvu kuko razi ni benshi babitanguye mugabo babihevye abakobwa benshi ntibakunze kuba fier n'icyo baronka muri kajya kazi kubera iki uri fier donc uburyo baguhemba urabiryohererwa uburyo bampemba sinovuga sindaburyohererwa kuko aba ntaburyohererwa simba nk'ibijamo ariko aho nyene kubera ko biryohererwa kandi uri proud navyo video ya mbere waronse amahera menshi angana gute nimba atari banga video ya mbere narose amafaranga menshi nyene ya video mukongomani yaramahera ngaha amaye 350 mugabo kubara amaye 350 ego byari bikuye kandi iyo mukongomani ujya ari kumwe na Fizo oya hapana ujya ani uhereye mukongomani yitwaje indirimbo igatuma uvuge ni byiza indirimbo ntirasohoka iyo ndirimbo kandi maze igihe kinini ayikoze mugabo naramaze je kubona nyine amasanamu yayo nabonye ari ya bien indirimbo sinzi iko yitwa mugabo muririmbyi yitwa Shilian kandi uramuzi ndazoba muzi nta wonza ariko tuzomumenya ko tumumenye izina tuzomurondera niwe yaguhemvye amahera menshi ariko urumva kameme n'umukongomani ucubona itandukaniro ryihe ry'abarundi n'abakongomani kugeza kuri ya bose barariha bien mugabo niwe yampa amafaranga menshi dufatere mu barundi mu video z'abarundi maze kujamo harimo z'aba Trezo n'aba Rap Boy harimo ya ba DJ Pro harimo n'indirimbo ngazinga za Fiza harimo maze kujamwo niyo wehe mu Burundi amaze gukuriya amahera menshi yaranga yari menshi cyane yari menshi mugabo ndushanga mvuga amahera bampemba ko uri proud nayo yandi proud na mugabo simpaka ngume ndavuga umunsi hashobora kuza umwigeme ashaka kuba mu video vixen peut-être yarabiye no kuri wewe ko yarabiye yabaye inspire kuri wewe uwo muhanuriki nikiye kinomubwira ati avant que abijamwo uwo musaba ko aba umuntu ameze uko nibihe yoreka nibihe yokora ubwa mbere na mbere kwanza ukabanza ukabikunda kumva ko ibintu ugiye kubikora ubikunda tugiye kubikora ku bw'agakuku canke wumva nyene ndabizi bera zitagode sinzi nagakuku canke ukagenda kubikora bivanye ku kwishakira amafaranga gusa ta objectif se yavyo no kindi naco no canda muhanura nukugira kwiha agaciro
n'ivyo bintu ariko arakora kuko bijya bintu birimwo benshi babiyumvira yuko twe bagiye bastar tuba twagiye gufasha mu ma video yabo inyuma yaho hazi indi migenderanire irengeye ku buryo nyene mugirana ibindi bintu mugasi ko bimeze ya ari aho nyene uratanze impanuro ariko kandi hari ikintu nkunze kwibagira umukobwa ngo nishugwe ry'isi hajya kenshi iyo dukorewe nyine ibiganiro n'abakobwa hari abantu benshi no kuri badusaba utunimero hari abadusaba nimero kumva yakaza bakora hari abandi tumva ntushobora kumenya icyo umuntu akurondereye kuri wewe umuntu bishitse akazotanga nimero ya naco bitwara oya ntimuzoyitange sukuvuga ngo ndishimye ngo nase ko abantu batana nimero yanje ya umuntu azonkenera ntazorindira arandondera kuri WhatsApp ngo arinde guca kuri mwebwe avuga ati mume nimero wenyene azonyandikirira Instagram yanje Benitha Cloe Facebook ni Benitha Cloe aho niho hantu base horoshe ushobora kundonkera bazoje inbox banyandikire hama tuvugane je nyine ndabihere nimero muraronse inyishu ku bantu badusaba utunimero yababwiye ko aho vyoroshe kandi uzobishura ntuzobagara yaje singara ndishura n'iryari wumva yuko mu gihe woronka nk'umusheri akubwira ati aka kazi gahebe wamukunda uhitamo kumuheba uhitamo guheba aka kazi sinzi gusa sinda ego kuko n'ubunye hari abo tugendana dufate akambuza mugabo abimbujije ndamwereka gituma ndabijamo kandi je sinibazawe none je kari ibintu njamo bikama amafaranga ku buryo nyene shobora nyene gukora n'ikintu numva shatse cyo shatse ndakironka akora nanje nyene plus nkakora projet wanje ivuye mu mafaranga video vixen ndumva ubisiguriye umuntu ntashobora kwankira mugabo nyine bishitse ari umuntu avuga ati jewe shaka dukundane biki ibintu nk'ivyo arampropose amarambye ati bihebe sindamukunda no biheba kugira nyine tubandanye ya iyo muri ko muractinga kenshi mukino ubuzima bw'indirimbo hari gihe hariho nk'indirimbo ya Fizo si ya Fizo ni y'umukongo ni nani face Daddy face ariko mwana Big Fizo ari ahantu Big Fizo yaririmbye tukubona cyane wewe ari amajambo yaririmbye nk'imva siske ibintu nkabijya bintu aciye abigukorera kanataka kavuka katakimpira kanakata kino paka napoteza dira ko nabacho yumvira ati byarabereyemo igawe kwe kuntu bari haracho bimva ngo byarabereyemo umugabo vraiment ntabirenze kandi twibyo babarimba ntibiba bitwerekeye ko bararirimba hamanate tukaja hajya tukakora ivyo bariko baratubwira ya ngo ntihagashe haya kugasha yaravuze nukuri sinzi mu ibintu ngo hama ntihagashe kwabika ntihagashe je cyumvira umuntu aciye yumvira yuko atanze ibintu yaje hajyana sinzi ibyo bashatse kuririmba gusa bafise impamvu kandi nawe arabizi bafise impamvu babiririmbye mugabo nyene ntatati Ako jewe kenshi birankunde kukunze kwiyumvira hajya abakobwa muri baramwibuka yuko abahungu hari ibintu tubabona ko bigatuma umubiri wacu utamba ziranotse nk'ibiki rero nurabona kenshi yo atesheje nyene wambaye nk'uri sexy nk'uko abantu kenshi bakoze bari amaze kubibona ariko abahungu cyane cyangwa sanga aho umva amazosi aguma hindukira uko ndamaze kubibona none uriyumvira ko ari kimwe mu byo bituma abahungu tuba motive ku bakobwa Navuga ko mushobora ibi bimwe mukora munsi kugira ngo tumumotive ya no tubikora tubizi gute ko hari umuntu aba yipangiye nyine nk'impunzi avuga ati je no musi nambare impunzi nini ego irevure na ubuzi yuko abantu bakumashaka gutirimuka mugabo ntubu yambaye kugira utirimutse abantu cyangwa ko batirimutse muri mwe rimwe gasibibi none hari n'utirimuka kandi umuntu yambaye shimwa Yesu bibaho rero iyo ufise ikintu bivuga gute bidafise kwihangana nyine uratirimuka okay muri yo gatoya muri yo wewe niwe bari ko baravuga mbega ntibyashitse barakuyoreramo umviriza je muri yo Odeswa na low mitamani kama boko tinguye hashashe naho ndi mu bandi soko no gufata no ku yo sije ko baravuga kandi barakunda kwimbaza ivyo bintu sije ko baravuga vraiment ko najiga ndirimbo nkiyumva sinanatawe neza n'ivyo ariko bararirimba ahubwo nabitahuye mu nyuma indirimbo imaze igihe yarasohotse none nafata umwanda yumviriza bien gusa ntiyari jewe bakuyoye
ariko yari wewe nyene twarabonye ihera uri mu gataxi uri kurajyana ibintu uri kurasomana nyene amabizu prolonge n'undi muhungu turiko turasomana uri sûr basi tureke ivyo wewe wari mu harya musoko siho twari turabire kuri video turavye video wewe wari undi muntu uvuga ko ari kwakora iki Newe wabanye twari mu biki mwari mu bintu nyene ibintu mwifatanya sare nivyo twarimwo iyo mwari yego basi ujya muhungu none mwari musanzwe mukundanye ujya muhungu nawe acarafuha cyangwa byari bimeze gute urafata umwanya zomvitse irya ndirimbo yose ko ndibazipanze bien no gufata no ku yo naku yo yarakuyoye Newe wabanye yaranyoye hajyaye hari ibyo behind scene twari twicaye oya inyuma kamera iterekanye ntibakuyoye oya okay birashitse aciye ashaka kukuyorera mu nkuko yabiririmbye naku yo naku yo nagufata naku yo naku yo nagufata naku yo nagufata naku bya wari kubyitwara mu gute wewe wari kwanga wari kwemera Viza avuze tanishimwe Viza we nishe ikintu nakubwira rega ivyo bintu navyo yokora kandi nabikubwiye hara turiko turakora ibintu nk'ibyo guca yumva naho twa dukundana hana turiko dufate basi par exemple ndiko nkora indirimbo basi dufate sokana no muririmbyi hama umuririmbyi ariko aragira shootinga video turi kumwe vy'urukundo biceje pembeni turabanza tugakora bien nta birenze twogira ngo mutife ngo ko dukundanye oya ibyo bindi vyoba après niko bimeze rero nujya muhungu nta bintu vyatari kandi hari byo yiyumviriye na jina byo niyumviriye ntibirigera bishika ukactinga no muririmbye cyangwa ugaca usanga wowe nyene birashitse uramwiyumvise mu nubwo utobimugira jewe nyene bigashika kuko urazi ni vie sociale ni ibintu tubayemo twese bigashika ukumva nyene ndamwiyumvisemo no ntibirashika nyene ngo ndamwiyumvemo kwa kuntu yumvamo umuntu kumva umenga uwo mukunda oya ntibirashika ahubwo gusa ndashobora kuja muri video gasanga dufate nko muririmbyi mbene vuga ngo simba ndamukunze nyako komutera no ahubwo mba nkunze ukuntu yifashe muri video hari umuntu muri video vraiment yitwara neza azi ko actinga bien ku buryo nawe uryoherwa basi n'ibintu ari karakora tu ivyo vyonyene nta bindi nka kujya basi haro n'umustar avuga ati vraiment Benitha muri video yanje ari twe neza yaktinze neza ukumva ni nyene uryohewe ni nkuko hari abantu bibaza ko abantu muja mu video bivaye no ko mwambara ukubanza kubera iki kenshi hakora ibintu bigufi ibintu biri sexy nyene ibintu bitesa ari byo bikora kenshi mu video presque yose bivana ni je navuga ko bivana ngira n'indirimbo yo muntu ariko nawe urabizi ko kenshi hazi ibintu biri sexy kenshi bicevana nawe nakubwiye cevana n'indirimbo basi ya kurazi si zose hari n'izo bashobora kwambara zijya mu zo kuri mariage aya nkufise nk'inkovu ku maguru bashobora kwambara ibintu bigufi no vyambara ubu baragutemaguye uku fresh ugasanga ufise imisaraba no kugwiza kwinshi wowe kwambara impuzu oya gusa nzi ko mfise nyene sinovyambara yokorohera banzi ko bizoboneka bisabisarishwa banzi ko bizoboneka ya kandi na nyine indirimbo bamubwira ati vraiment kweka akoresheje umukobwa nkurya ntamuravye ibintu nk'ivyo byaza amajambo y'abantu umuhungu yabamaze kugusaba ibintu bivanye n'ubyo no kunge n'ivyo wamukoreye muri video wamwishuye gute nimba atari banga ntitumuvuga izina ariko wamwishuye gute nta birenze gusa ico ndakubwiye ico ndamubwira gusa uwo byashitse wese akabimbwira nyine sindakubwira nabi muganda guhakanira bien kandi nze ndaguhakanira mbanzi neza ko nimba twarakoranye indirimbo imwe warantumye ko nkakubera umunani mukwini muri indirimbo yawe imwe mbanzi ko tazonshira muri zibiri ya ego uretse ko nyine ushobora kumva nyine yavuze ati turakino rya mukobwa wakoresheje muri video hari nkundi mustari mugenza ndamukeneye nyene aho urashaka kumbwira mugabo nzi yu kandi sinshobora vuga no kwemera ndakwankira bien nkakubwira ko bidakunda nkakwereka ko ibintu twapfana ari kajya kazi inyuma akajya kazi twakoranye ego ubucuti busanzwe guhura n'umuntu mugasangira ivyo nibisanzwe ya nuko mugabo sinoshobora no kuvyemera kandi abantu bibaza yuko nk'ama video abantu bamaze kwibaza yuko ama video menshi hojamwo bajya bahungu hari ivyo mwaciye mujamwo ukavyumva banabivuga ubu vyakira gute ntibiguca intege ukumva weba ko kazi
nyene umwanya umwe ko nta muntu abura umutima atagira adafite umutima wo kubabara birambabaza mugabo nibutse ko yuko atamuntu numwe ariho ngaha anye batavuga ku isi kandi ushobora no gukora ibintu byiza bakakuvuga urumva ukore niba bakakuvuga te mafu ndabyumva kandi barabimbwira cyane hari n'abasanga inbox bakanyandiki bakambwira muzi kunuku mugabo je naco bimbwiye ndakureka nyine gusa nyine birambabaza nta nari muri yumvira guheba akazi kubera ibyo bakuvuga kubera nta ibyo ubona wenyine ugarutse kwirabatse ibi bintu nkora vraiment ko biteye ubwo ndamaze kubyumvira ariko bivanye n'indirimbo naba narakoze nkabona ati izi ndirimbo kwere ibi bintu nagize sinzi biramaze kunzamo vraiment nkabyumvira nkumva nyine no biheba mugabo sinzi ngira nzafata decision misiza uri muto bien sûr ariko hageze kunyonga cyaya ndondera umuntu kwera amaze kunyemeza bon ndumwe mu bantu nkunda ibikorwa by'umuntu wese umuntu yitanga joro amaze kunyemeza ko umaze kuboneka mu bikorwa byinshi bigiye bitandukanye kandi harimo n'amahiti menshi ariko ubuto bwawe nakujya kuntu nyonga bihuriye ibyo wigiye cyane sinzi naje ntabyo ntahura mugabo sinzi ngira bivana n'ukuntu nyine umuntu aba yoroshe niko nabivuga yego ndi muto kandi cyane mugabo kandi naho muri video naho mba ndiko ndanyongora nakatavyatari nyene ahubwo urarengeje abari fentage gusa hajya nibo nabaririmbyi bace bagusaba banyongere cyane basi bivanye niko baba bapanze hari aba bikwiye ko binyonga nandi bitabikwiye tubatambire gato abafana abakunzi ba STV nagufata tubatambire gato nagufata no ku yo ingo rero tubatambire yo uruyoye watambuka uko siko watambuka none mwana mwiza ukwiye cup red lips baby like a lollipop maso yiwayo yakuma muri top naja honde cyane paratura cyane gira chop man hot yo mwana mwiza ukwiye cup red lips baby like a lollipop maso yiwayo yakuma muri top naja honde cyane paratura cyane gira chop man hot kuma jambo ndiyemera ngo turi kapo kumbe mawe lift nicaye muri kapo agasaho kanje ko poda gatera ibyago tisha kwinuka ipita wana pom tisha bro bad girl why you that bad mawe lift nicaye muri kapo agasaho kanje ko poda gatera ibyago gatera ibyago it's so cool baby no gufata no gutera cool baby enough food has enough food baby mega mikukushaka kunyishisha tujede yes baby you so cool unatisha kwinuka ipita wana pom tisha bro bad girl why you that bad girl why you wanna see me crying baby what the fuck mad girl baby what the one no gufata no gufata no go yo 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 gira there was a low kumbe waje kurya show waje gucenga kuri kiya karusho ora wavyitwaye mu gute ivyo twabivuze nyene bagufumye hajya nyene bagufumye uri kurage ko ya mwarasomanye bya seri bizo se bisanzwe ariko si bizimwe ivyarabandanye ari prolonge mugabo kare ibyo mwanya zo birabe neza ntabwo ari prolonge turavye bitabibereka haheze nk'imisegonda nka 10 oya ntiyakwiye sinibaza ko yakwiye ariko hariho nk'imisegonda 3 numwe ntiwakwiye wagize nanje tubigire turazi nese bisanzwe nanje bisi bisanzwe bavuze ngo ni bisanzwe mbere ko atari bisanzwe nisanzwe Benitha tugushimire cyane
murakoze namwe. urakunda akazi kawe ninde urifuza ko nko mu bana bawe woryoherwa habaye umwana yokora aka kazi ukora Nini makaze twakora ivyo nakora. oya ni kibazo ati woryoherwa havuye umwana akabikora byo kuryohera cyangwa ntabyo ukunda Jema rasi no bimwemerera. birabishku Oya ntibibishe. bigute bimwemerera Minga sinzi nanje sinahura hagwa impamvu ntamwemerera. ariko abantu bashaka kumenya impamvu nyene Yo mpamvu mana yanje. Bino vyita gute? Mugabo menga no bimwemerera kuko na Jembo ndabijamo. Umureka. Rega wese bibi kibi gusa nuko bitwara neza gusa. Sino ntabwo ari bibi nukuri. abavuga ko uhena muri video ki batahura gute Rega simba mpenye. Simba mpenye mba nambaye nyine ivyo nategerezwa kwambara muri video kandi ntabwo biba bisarisha cyane gusa nyine kwa kuntu abantu tuba tuvuga ngiki none gabashine bashaka duhebe kuja mu video hazo cyajamwe bande tubihebe none bihevye ama video ntazoryoha uravyumva tuzozijamo rero kugira ama video y'abandi ase neza namwe murongo dufaranga uko tugushimire cyane nawe murakoze merci beaucoup Steve turi kumwe na Benitha ni biki ni Benitha Cloe kandi ikindi naco no gusaba twakoranye ikiganiro n'umuntu ntazi je sinakumenye vraiment rero witwa Nishimwe wabimbwiye mugo cukura mask ndakubone basi ijisho waribo oya no nijisho no ndakumenya je sindanakuzi vraiment ukabutanzi nta kunde ko jinda kuzi unzi he muri video gusa ni ryambere mbonye ndavyibaze si ego je ni ryambere mbonye ngira waje no ngabacara kubwira tujya mu naje muri video cengira wamenye mugabo je nitwari bwahuje cyo ntaco ko biri kose nibaza yuko ataco bitwaye kiganiro ko caheze ni bien nibasi ndabigusavye ukure mask oya uyu munsi ikindi kiganiro gikurikira cyo tuyiko wiko yacu vyotwara igikurikira tuzayikora ata mask wambaye tugushimire cyane murakoze namwe merci beaucoup Steve ni wa musore wanyu abasha kwazana byinshi bigiye bitandukanye yagarutse muri indi shusho ni Mr Solution Mr Emotion nishimwe bye bye ciao ciao STV, every story matters.